maze igihe nigita ndondera akanoti ugira weekend nsohoke n'abajama uno musi narose jameni gadame place uko bingana kose jameni gadame place babajama banyima mu Burundi na Mustar yarafise 6 nini ku bakobwa kuruta Black naraboneka ni just ari baby mu Burundi ujya mu cyama ariko Black Shalom bakunzi ba Uzobaze Media TV muraho murakomeye so nkuko bisanzwe ni Nana Naomi inyuma ya kamera mwita Mungu wa Mutaba no musere turi kumwe n'umupire Bogar Bogos umuririmbyi w'amateka Broni yae umuririmbyi w'amateka from Meze Fresh nagot fresh sana namusaba kuja Uzobaze Media TV. TV rero izina ryayo rero ni ry'amateka kabisa. Uzobaze Wawago iyo TV rakaze so reka ndabaramutsa abakunzi ba Uzobaze TV Media okay ndabakunda cyane. Ninde se tuvugana so n'umwami w'abana ni Waridu Bambis umwana yitonda nk'ubwanwa bwa Yesu umwami w'abadeni umwana yitonda nk'ubwanwa bwa Yesu Yesu ubwanwa bwiwe bwari bwitonze buritonze nta cyaro ufise ngo yasinga kwisi gusa tekana okay Bambis umwami w'abana umwana atekereje nk'ubwanwa bwanjye bwa Yesu bwa Jesus Christ wowe uramwemera Jesus Christ cyane gose no uri kumwemera wowe ari abantu batamwemera amana kubera ko utamwemera so akapera ahanyene ushaka agapera none agacushange ndaguha agacungwe uduha agacungwe cyangwa akapera maze igihe nigita ndondera akanoti ugira weekend nsohoke n'abajama uno musi narose jameni gadame place uko bingana kose jameni gadame place babajama banyima nibo baje kunsaba ariko sinobima wow merci beaucoup babajama ntobima abajama banyima ngusigaye nibo baje kunsaba usigaye romantic no missing romantic usumusheri mushushe mana azumusheri bashushe Joye yes man yashaka kunyanga kandi ariwe man je ndamufite surprise attention nzobabwira muzobimenya nacu vuba turabona bishasha muzobimenya vuba tu Bambis bijyari wamenye kusimana kuririmba also jewe natangwe ndi umudancer natambira abaririmbyi batandukanye natambira abaririmbyi bakomeye natambira Natasha Rarijo J-Fire, Black G, urumva rero abo bose n'abaririmbyi nagenda atambira siko wabitangura umwana nari nyine umupeti nyene nibuka yari muri 2012 Primusic kugira tuje gutamba finale twatambira Rarijo ico gihe haje Chameleone kugira tuje muri finale Christian Savye yadukoreye kuri stage ati muratara abana muramaze kuza 18 mwene mureke mwebwe murakuza 18 mwebwe nta burenganzira mufise bwo kunyikiyeri murakwiza imyaka mwebwe mva kuri stage rero acha tubwira ati muri finale rero kugira muzotambe muzozana amakaraga muntu uwe munsi rero jewe yashije nashinge ndagutigita pièce kandi nari umupeti avuga ati man ega ari ibintu mavuga ati none ndeke nyene gutamba stage nyene na Chameleone cogera za badanseri barashuha wavuga ati umudanseri ni washuha kuruta n'umusana Chameleone nga anye nanje nzogeze nagafoto rero ariko ari yumvira gusa kunoza kugira performance na tutu turiyumvira gusiga stage ya Chameleone kajya kademu ni keza sana shayi mariko bari
nagira bakabonye kararyoshe kararenze. So ico gihe rero uri waciye wiyumvira kuririmba gute? So cavuga ati reka nje kuririmba umuziki kubera jewe tugiye ruguru kenshi tugiye ruguru mu masho baravuga ati umusani ari kuri affiche dufate nka Black J ari kuri affiche ari wenyine tutomoye cyaba mubwira ati dukeneye muririmbyi umwanya utaragera kugira abe arateramisha agire playback hama umu artist ari invité aze kuri stage je na cangenda performing indirimbo z'abandi man ukerekana cyo Diamond yaragezweho kubita anza mbona banzaniye amafaranga kuri stage kavuga ati vya bintu birari jewe kumeze zo rero Black J ati wowe uzoba umusanga kandi rero nicagiye Black J yaririmba vuze nti oya ico gihe ndirimbo yari harawe sana umva ico gihe yashika ingozi abana bagaca barira amosozi amosozi vrai apana pirate vrai true story bakamuririra Black J ati maraje ibi bintu nivy'ibirotsi jewe navyitanye ibintu vy'ibirotsi ati none ibi bintu nibiki kandi hari ingozi gusa ingozi ano brand apana ingozi gusa Black J yarakundwa n'abakobwa cyane Black J cyane je sinakomesha mfiriza aha mu Burundi na mustar yarafise 6 nini ku bakobwa kuruta Black J naraboneka ni just a baby mu Burundi ujya mu cyambo ariko Black J yarazimye kwera yarazimye oya arahari none umurazima yapfuye akiririmba yarabandanye. Okay, hama ico gihe uca uyumvira kugira izi wawe gute? Urakoze cyane ariko ndakurabira kwanza kugira ndakwishura fresh. So ico gihe rero cyamvuga ati ndatamba nyene clip yanje ya nyuma yari rya clip ya Natasha itwa Chumba. Kana natamba ama clip video nyene gati iyi clip yanje ico gihe nari mfise anniversaire acazumza ambya ati nakono uririmba indirimbo za urumviriza muri anniversaire gusa gati yego kandi nivyo sha cyanda kuri indirimbo ya anniversaire indirimbo yitwa Amaboro Amaboro ndasabye ungira kapa indirimbo avuga ati Amaboro Amaboro after Amaboro ngo uyu munsi turatamba ngo amadanse yatari y'abatsama oya bro ntabwo ari mayaya abatipe baratagase abadada bari kuri piste so ndabona bari kuri ritme iyo ndirimbo rero maze kuyisohora ndivuga ati ni indirimbo nyenzovuza gusoma anniversaire yanje fresh man indirimbo anniversaire yaba ico gihe turayivuza indirimbo kumbe abapetsi bamaze kuyiba bayigutwaye bayitwaye je sinajena na YouTube nari urumva wona YouTube na YouTube je nari kandi ni wari muri studio nguvuga Shanda yumva mu studio muri quartier kwanza ho bamaze kwikora uvuga ati none indirimbo mwayironse gute kwari waje jewe kwari je ndayifise je nyene zo ndayumviriza none mwe mwayironse gute tiyo yawe ari indirimbo birakazi sokora video namba yarafise ndayafise acaza nyene bajama nyene mujame twari no photographe sinzi kumunzi yarigeze kuvuma yarafise ivyuma by'ama photographe yarigeze kuvuma cyane ari no photographe yakorana no sipari hano muri ville acambira motora ndaguhaye ivyuma kamera byose genda ukore video kuri ya ndirimbo yawe nyene yawe for free for free nabwo ati nje kamera mari ndamuriga gute turagenda abapeti nyene babagenzi nyene bavuga ati mwisite nyene aho kwaje gihe twari 6 baza abadanser twari 6 twata je natambira abasani bakomeye attention udemu nyene bufise note bwaradusororera kimya kimwe acambye ati none je nafise video none support ya cameraman ndaronga chance mu type twa Schmadon acaremera gukora amasanamu for free arankora indirimbo manda isohoye nagiye kwibona kuri
ubwa mbere nabonye bamaye screenshot ngo iri kuvuzwa muri Rema TV. Iyi ndirimbo yageze gute? Indirimbo batangura mu makiramese baguhamagara aba dancer imigwi yose urabona zirya dance zirya bajya aba dancer bagira ama presentation ngiye kuri aba selection ugaca usanga mu ma mixage indirimbo yanje ngo bayishiramwe kenshi ya ndirimbo yabaye hit mana yanje we shavuga tunda baye umustar nawe ufise umudundo bati gufitiye umudundo bwati mana yanje indirimbo nyine iragenda fresh nda nyene sinavyishizemo kugira nabinda bigeseri umunsi umwe nari nicaye mu hira choge nari nyenye sana barukenye sana bati jera none no musiko ari weekend none ibigenda gute kamera nari tabuye umuntu ibigenda gute ndavuga ati mana ndatora telefone ndaronka telefone ivuga ati wari turi hehe tuye turabapeti tuva Ingozi tukeneye ko uza kuririmba Ingozi gati jewe se kuririmba Ingozi indirimbo imwe oya rebi bawo ngo nubu tuvugana turi ngaye Bujumbura ahantu bita kuri Dineris ya Gukanga titwaje kukuronda muri serie sawa candamba ndaduga kuri Dineris ngo urabona dufise spectacle urabona nuku twebwe dufise nuku tugwa 30,000 twakuriya ya déplace kandi 30,000 ari menshi kandi umva ko nawe warupigise bro amera menshi yatanguye ku muziki amera menshi ni 30,000 bono yo mahera bavuga ko ari amahera y'agaciro yamaye imigisha umubona ego amera menshi natanguriye kuri 30,000 avuga ati umva ndarenze 30,000 barandiye déplacement hotel ego ndarenze kandi usingozi bagufashe nk'umustar mani ushuragara amaboro none indirimbo yanje hiyo murayizi ngo yo reka kumbe rero kujya kumutwagira ama challenge tukaposta ku ma Facebook ama petit kumbe indirimbo yakigenda atavyonze kandi Facebook rero nacikira kuri YouTube sambona iraduze sambona ishikanye igihumbi wow YouTube bavuga Dino bifatanye n'ingano normal kera urabona kera bifata nko kuryoherwa mfise 1K yari hit wow kurenka yawe yari hit wana enka warufise hit y'ubusatsi ndagenda Ingozi hano bita Imureke Maria hapana kuri centrale ya chochoroni kabisa ngati ahantu ngiye nibiki ndapiga shona ndabanza ngusa ndataka ndatsanze ndahano maze gushika turagira show nziza iryoshe man narakoze ibintu biryoshe abanyeshuri bararyoherwa fresh shandabigira naje ajya mahera sina yari nshifata ndayiguramo igitoki chamfata ya 30,000 ya 30,000 igitoki cha 10,000 kinini igitoki cha 30,000 mungu mzee ndafata ndahitana utunyene twa famille ndabashira muhira mugora gramfira enjoy ati amera yikandaba ndewe naba enjoyisha cyangati ndabigire nk'umwuga kabakazi man cyacenda bigira nk'umwuga umuziki maze kugira nk'umwuga Imana irabikora fresh ndakora indirimbo yitwa Vuguta ewana indirimbo irabikora neza atavyonzi indirimbo n'amazina wita indirimbo zawe ni nkatari Vuguta amaboro ingeso reka mbore Jefse ko cyo gihe cyatangura kukompara na urege cyo gihe urege yaragishusha yaraje cyo gihe so indirimbo yitwa Kurayo na kijibeni nicyo ndabako bitavuga kandi Vuguta yasohose le 20 mu kwezi kwa 12 le 20 mijoro ibintu nibaho nk'ibisubizo nibizorashika ndavuga ati baraje kabaye sasa sanumvije ndirimbo kugira ngo bayivuze ngo DJ Chento from UK yarimbanye na Estanish ya no pro no umuntu yafasha abaririmbyi bakomeye bafise izina rikomeye nga mu Burundi muri +257 rero cyane bavuga ati Israel avuga ati uyu indirimbo kugira tumenye DJ Chento from UK niwe yafashe link yerunga muri group aravuga ati indirimbo n'umupeti yo mu Burundi muramuzi umupeti ko kazi umupeti ko gatumuronde cyarandondeza rero maze kumenya ko ari Chento yabigize acinda murondera Chento ndambya ati merci beaucoup cyanambwira urafise imana urafise talent ni impano yigendera peti yangu rero igihari
ndabwira ati none jewe shaka basundire studio basi no kuri imeza agira papa man ubwo nyene urabona narose umuntu yamaye nimero yo yari Olege ico gihe twari tuvuye muri ville tuvuye kuri boka ya Olege muvuye kuri boka ore tuvuye kuri boka kandi boka mwazigura muri ville kubera muri abatari umwaka yese barabiye merci ana bize tuzobibona bizanye aha urumva rero urega amaboka mwazanye mwivire so rero ico gihe rero tugiye kugura iboka Olege yarafise agapote atuka kagapote nyene aramita bwatsi baje tugende merekeza turazunguruka Kamenge mugiye kurondera iboka gusa niyo ndo turi dodera nyene nanu dufise tujamanye batika tuje kuri ville kugura iboka cyo tugenda muri ville cyo tugenda mu Kamenge ahitana parfum cyo tugenda muri ville tugeza ajya kwa Chris nimba ari Chris Biz ujya muri rinzi wa kera ya agura iboka namubwiye ati Olege urazi rero ye nari nibagiye nyene nimero za DJ Chento harore maze kumva kwiraje ko ari we yatanze indirimbo yanje kandi indirimbo yanje umva jewe barantone batanga batanga kuyivuza sana bwati mana indirimbo je naronka video ngo ari uri muri ingo bar yanje ni bere muhe none indirimbo yako ko arayivuza nga none maka ndashike iti nibaho rero cyambye ati Olege cyambye ati shaka zara kuvugiriza indirimbo zawe hariya muri UK ngambiye kumenya code na byatsi batiko ngura ndaza kwizigura dutashashara byibagirwa ati mze ile na za numero cyanda ndazironse cyanda mwandikira Chento rero ndabwo ati ndamubwira iki timere he man raza ba manager urabona Chento na Pole barakorana bajya n'ababoss kandi bajya bafise uruhara runini mu muziki kandi barakorana sivyo abantu nk'abajya n'abantu bakomeye muri industry kandi nabo kubaha rero si ibintu byose samajambo ufa kuvuga ngo urabona je kwanza nyota kwanza sasa eski atanielewa so jewe ico Jesse siniyemera ko Jesse ukomeze je mimi sijamenyaje gusa nyene wewe warumva gusaba kwemera nawe ukavuga ati jewe nkunda ubuzima buri sembe nkunda kwishira high down cyane rero cyane mubwiye ati cyane avuga ati kandi amurungike voice ya mbere ndayirongeka biranga ndayivuta cyangwa ati ndamaniye ati papa ni sawa so jewe ni warito mvugana so nashaka ndakubwire merci sana ukuntu wamfashije indirimbo yanje numvise ko urayivuza ku radio kandi ivyo byose ndabikesha wewe nashaka ndakubwire merci ndagushimiye niyo mpamvu nasavye nimero zawe aho rero nararondera nimero kuri Instagram ndabura reka atasa wari wagipana none bizi none umubosi nk'uyu tegeza ko ukoresha ubwenge kurealiza ubwo nyene yari 19 acaranyishura ngo yo warido urafise imana wow beti yangu urafise indero urafise imana biki ivyo turabigarukako ni nkuru ndende sese rero ndakora indirimbo twari kwa Mborego ndayimurungikira ngati nayikoze 30 minutes unyene urahejeje ngo vraiment afise imana reka Mborego cyambye cyaka kantu gakosore gusa ndakosora ngo direct indirimbo irahetse ngo peti yangu urafise tana wacumurungisha ubwo nyene namche na mwabuyo expect cyo ya na Kirundi yarazi cyangwa Igiswahili yavuga icongereza gusa acambye ati niba genda ko expect uze kumbwira tuvugane hari ibintu cyako azagukorera ama BPM kubera cyo byaba DJ nka Runtown iri kwiravuza indirimbo idafise zijya BPM ari ukuntu twongereza ama volume okay acambwira duza BPM kunyera aramu explica turakora indirimbo peti indirimbo tambye timze iyi ndirimbo rero ngene gasore azari muri video tugira profitation none tugira profitation direct tugira gasore ari trendy sanga manu urabizi yari vumye sana bwatinya petinya nawe ndamukeneye muri content y'indirimbo yanje video imana bikora ngati nta kibazo ejo genda kwa gasore confirmation papa mama yara video vup uyo ndo Chento
rero ari abantu mumenyana ugasanga ntuhonze jewe sinokubesha urabona Cento Imana imuhezagire tu ari hose Imana imuhezagire tu gusa nyene acambwira ati wewe acatangura kumupangira ama plan yarangurishije je Cento niwe yandandaje muri ville izina bararigurisha ngo yarafise projet yuko jewe yajya amashow ya DJ Paul menshi noze na participa ama collabo rero abaririmbyi benshi baca bagira jalousie abaririmbyi bafise jalousie baramwinjira mu matwi kubera iki ufashe ujya mpeti wenyine ujya mpeti aronga ico gihe naramusa amashow amadiri ico gihe nasohora Kamborego yacije ama top 10 mwaragiye zose yagiye ama top 10 kandi yahiganwa n'indirimbo zikomakomeye kuri Buja FM yavuye ya gatatu kuri BTV yavuye ya kane ama plus 5 3 4 izo nyene urabona ko yari indirimbo ariko iraduga polipo urumva rero igihari candavuga ico gice ndaronga amadiri menshi amashuri biteramo manager na njye wavuye kuri ya transi man jewe uravuye kuri transi simbira kuri 300,000 wow 300,000 ico kibaje mu yawe ati yarifise vugutari yari hiti ndibikira trending apeti nabashitse muri bacugara bakabwira ati ubu ndi umustar haraje umupeti nyene umupeti umujera umupeti ambwira ati wari du ufise show jewe nabwo ati jewe nyene batangiye kundonde jewe basisira bitahura kujya kundwa ati urabona wari du urabona ariya turagukunda ku musenyi ibiki nibiki urahanze ku musenyi kandi ku musenyi harakunda kubera amashow menshi hajya rero no mwami wari du ngeze ku musenyi murabona mbwa ati no mufise gute murabona twibwe ngo twazanye sase nkani hayo ni makie je ati je urabona ayo sase nkani nayo mimba gusaba dansere na security wow aho kumbe nari mwari ufise ya badansere da office ariko sino bahemba yo yose man dansere umuhemba yo yose yari 20,000 30,000 bikabira hetse akadika urabona ngati ya magati zana 500,000 naanza kugara sasa urabona tugwe desa man mviriza rero ndakubwira jewe yanyuma ni 300,000 mutayafise iri mugende ataye mufise naco tuzokorana ibindi urabona baca bamera nk'abagiye nzamura baragara cha telefona bosi wabo nyina kabana wayaga yavuze turuasaye ngo none basi okay turayemeye tugo avance tuzana ni photo direct afishira ko show ya mbere man narujuza bwatsi bini jewe indirimbo nagira uko reka mborego nutse barayita ko patsi mana yanje we aha wose zageze candabigira rero nk'umwana rero canangura narakutsoge naratumye kenshi jewe harageze periode mbigwa ma kermesse urabona kermesse ajya kwajyana kermesse baza abanyeshuri kermesse ngati mana nje narakoze ndakora amashuri rero baririmbyi baca mimanagira ngo baranza nanza narafise je amera y'amashuri niyo kubaza amera y'asho rero ico gihe rero nco ndaronka amadiri menshi je rero DJ Cento yaransupport ugiye deja no mu diaspora ugiye namahera keneye ugiye abakeneye gusa inyenyeri yawe gusa nyene imenyekana urumva abashaka nyene ko kudandaza nyene gushiramo imitahe nk'umuntu nyene basi akunda iterambere ry'igihugu gushigikira apeti nyene bafise imana rero abaririmbyi rero baca bagenda bakamubwira ati wari dogma yinjiza amahera mbe arabikubwira yala ati batangura kumuca intege polipole acatangura kureka ibintu byo gufasha abaririmbyi kubera amajambo kandi n'umuntu yafasha abaririmbyi benshi cyane benshi ingorane hari mu Burundi abaririmbyi n'ukundana kandi abaririmbyi bo mu Burundi gutera imbere biracagoranye mwamana amabifu y'uruhu cyane gose nicyo kintu cyambere cishe umuziki wo mu Burundi so ariko wowe aho ugeze urabona ati umuziki urahemba yago umuziki urahemba kabisa umuziki urahemba umuziki umeze fresh so umuziki nakazi umuziki uza kubwira ko umuziki udahemba uzomukubite uyu n'umuntu atitahura kuko uraza abaririmbyi turatandukanye hari umuririmbyi aririmba kugira wowe akademu ndagukunda nkawe bati Kanami Kanami ndagakunda ne kugira kanyemere ngiye gute kanje muri studio cinandika indirimbo yitwa Naomi umva uyo nari muri business ari kurondera ibyana nundi agenda nk'ugiye kurondera akazi rero umuziki
ufashe nka business urakwinjiriza amafaranga cyane gose. Jewe nararonse amahera nkiri mupeti nyitangura imiziki yari muri 2020 natangura imiziki 2020 kuririmba yari 2020 kuduga natangiye gukura mu mahera menshi atatangura kumva amahera menshi basi ari ukuntu uronka amahera uri umupisi basi uba muhira sizo cogena ico gina aba muhira mva tu none 400,000 c'est quoi jewe urabona je natangiye gukora 400,000 ndi umupeti nyitangura imiziki kandi uyakuye mu muziki umuziki uzamva ngo turara ugenda ukore video tora 700,000 tora uri umupeti man imikashi yanje yaruzura ngo ati man anje we rero ni periode rero wowe umaze kuronka bijya bintu utazi kuno bijera birakugora rero igihari abantu bakora umuziki nk'akazi niba abantu baba bamaze kwitahura bazi ivyo bari sivyo jewe umuziki ndawukora nka business hari abandi bagukora kugira baronka akademo hari abandi bakora umuziki baronka akademo niki wahanura abajene mumva ko badashaka gukora umuziki bishinga baryamye mu so abajene ako mushinga none ega beshi baza ngo umuziki ni rumogi je ko atari umugeni je ari umugeni ariko arinzi beshi barabaya man bwishuku none harona barumera mu nko mararunwa ariko sinzi ari umuntu akora umuziki kugira aronka amafaranga n'umuntu akora umuziki ega umuziki nakazi none ndakubaze vishuro vakora iki umuziki none nabayeho ndazi n'umutipe arimba kwa vishu yitwa Fabrice Nama jewe ndi umwana akora umuziki n'uyu mwana jewe maze gukora ku mafaranga gusa sino bivuga nga muri kamera kubera umuziki namaze gukora kuri amafaranga $10 kubera umuziki $10 kwa umuziki ico gihe muhira inzu zari za bomose ukunyene muzabwa akora ikiganiro wari turabona inzu zabo za bomose mufashe ni mikaje kubera impano yanje nagiye mbora $10 $10 kwa umuziki nawe mira wene bibagira urumva rero umuziki ni job umuziki nakazi rero maze umuziki maze gufata nk'akazi ibintu byose biba bigenze fresh yeah ndashima Imana aho bigeze urashima yes how are you on this eswe ni kintu wumva wosaba abadiaspora leta yacu kugira ngo umuziki wacu utere imbere gusumba aho bigeze so kintu nsaba gusa nuko boshigikira umuziki bakawushiramo mitahe bagakunda abanyemana bakabaye imitahe yo gukora ama video bakabaha ama credit banki atanga credit bagahereza credit abaririmbyi bakiteza imbere kuko umuziki ni ikintu ca mbere kiri ni investment urinvestisa amafaranga wowe amafaranga uri kurashiramo ntuyarabe ngo je ndashizemo amafaranga ngo nzoyaronka gute no shiramo kujya kuntu urangura ibintu uvuga ati ibintu biraza guhomba canke vyunguke we shiramo kora umuziki ari indirimbo imwe uzokora imwe gusa izoguhanagura amosozi yose waritse akiriko ahani aha oya ajya kiriko yari yamaze kuronka nuzenya yamaze kuronka ariko ijya 6 size ariko yagiye yabaye true icira true yeah ariko ubana nyene yashatse gukora iragora kandi kagora so bambi swari du umwami w'abana wategereje ubwana bwa Yesu bakuze uzobaze mediati ujama sasa musaporo mumutera intege kugira ngo aronka amafaranga menshi ntagara ariko ari abatari bagara oya kugara ni bivana umuntu si byiza kandi no jewe papa Salum Star yavuze ngo uhajye sino hinjira nawe uracari down jewe ndamubwira ati none nka wewe nta ndirimbo ni muri gera ukora wenyene ngo tubona ati wafatishije ariko ukoze korabi mukaburonse amavyuzi igihumbi ushobora kusigara umustar ninde yo kiba muri chambrette muri abahungu batanu ninde yo umuririmbyi kandi bamaze gukora amakosa abiri yitwa gute ndakubwira inyuma ya kamera kandi uramuzi tena ni chama yako rero kuza muraraba sawa
ko cyashi hari abantu bataba bazi muri hanze. Oya gusa uri umusani cyambere ni discipline. Voilà. Kwigira lazy. Rero umuziki ni discipline, indero, kubaha mutoyi na mukuru. Je urabona uzorabe Mr Champagne ahari hose n'umwana mwiza aganira n'abantu bose. Rero uzorabe umuntu ablaga n'abafana, uyo muntu aba afite igikundiro. Umwana mwiza cyane baragukunda. Ariko ukazona rero ugaye umusana gara na mufana ronka. Ibyo ni banga ndakubiri. Yo ikura he? Uvuba muri ya miganga. Uri umuririnzi w'umurundi. Kugira ukreye abafana, ico bita creativity. Umuririnzi ni politiki. Urabona umuririnzi je ndashobora kuzanga baraba mwese. Mwe muranzi ko ndumuririnzi wibaza ko ndagara kubera ntituraganira n'umunsi narimwe. Macanza ngo ati mambo po ngasatanga gutwenga. Wowe deja mba nagusizemo politiki yuko jewe ndumwana mwiza. Ashobora ati bakupatsiye mwana we. Ngaca nigira ngiye wewe niwe uzobwira mugenzi wawe yuko ujya muririmbya ameze nuko nundabwira uwundi usanga uri man. Umuziki ni politiki. Umuziki ni politiki kuko umuziki ni creation. Umuziki urimo challenge in the end. Oraza ma challenge je tumaze gurana n'umuziki. Aba challenge aba journalist bazogira ma challenge abafana. Ari umufana kwandikira kuri Facebook. Man cenda kwa ibaze. Ya. Ukamubaza none unyanyiriki. Ngo ndakwanga gusa. Rero uyo muntu ni wa muntu ari umufana avuga ati afise akademu yemera. Aho kademu karakwemeye. Ujya petera arinze umudemu yo yacaka kugushira damu. Ujya no mabono ujya. Cyane abahungu mukora jalousie, mwache jalousie. Mugabanye jalousie. Abadada rero mvutu bikundira abadada baradufana neza. N'abana beza vraiment. Mwebwe vraiment ndagukunze. Wallahi yo nacho ndakwishura inyuma kamera. Bakunze uzobaze media TV. Jewe kweri umutara wacu nguyu kandi nasabye mu support mutibagira kuri uzobaze social media TV. So nkagasunika rugero. Ya. Ngero dare. Yes. Nakusikia mani. Agasunika rugije no babwira nuko tunabakunda cyane. Mubandanye mushigikira Warido. So soon ndari kuri indirimbo yitwa Romantica. Mwe misi yandi romantic cyane. Uko ubu nzobazanira indirimbo y'urukundo. Mumenyere Warido vibe ibirori ama vibe kubatambisha umva bigaje kubatambisha nakamuga n'ikimuga kigatamba ubu ngiye kubigabanya ngiye kubazana indirimbo zotambisha aba boss y'ama dance y'aba boss yandi vuba cyane mu kukwezi nyene. Nabonye kuri mu gikoni. Yego from ndi mu gikoni shushu wallahi. Kandi Imana yabikoze ndi mu gikoni narahejeje. Warahejeje? Okay, bakunzi bazobaze media TV. Tunawapenda sana. Warido anawapenda sana. Ya. Ntubasezere vraiment. Bye. Turabakunda. Ndabakunda cyane, merci.